Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangire ukumviriza no gusabikanya ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ya 24 mu gihe gisanzwe. Ibisomwa tuza kuzirikana ni ibi bikurikira. Igisomwa ca mbere twagikuye mw'ibaruwa rya mbere mutumwa Paulo yandikiye umukunzi we Timote, gabane ca 6 kuva ku karongo ka 2 gushika ku 12. Izaburi ni izaburi ya 48. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Luka, ikigabane c'8 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 3. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana uyu munsi muri kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri diocese ya Bubanza. Yaga Mukama, abasavyi bawe baguteze yompi. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Timote. Mukunzi wanje, uramenya ivyo utegerezwa kwigisha no kwihanikiriza. Umuntu niyaba yigisha ukundi ntiyemera amajambo mazima ariyo majambo y'umukama wacu Yesu Kristo, ntiyemere n'inyigisho itwigisha kubaha Imana, uwo muntu yarigize impumyi kubera ubwishime bwiwe, ntacazi ariko yishinze kurondera no kurasana amajambo gusa, bikavamwo inzigo, imitongano, ibitutsi, myikeko mibi n'impari zidahera z'abantu bafise ubwenge butituka kandi bikuye mu kuri, baguma biyumvira kukuyobokera Imana ari ukwironderera inyungu. Ukuyobokera Imana kuzanira inyungu uwuzi gukenguruka ico afise. Koko noneho ntaco twazanye ku isi kandi ntaco dushobora kuyivanamwo, turonse ico turya nico twifuka biba bimaze. Nabo abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha mbi no mu mutego no mu vyifuzo vyinshi bitameze ko kandi bibasinzikaza, bigasuka abantu mu rudubi. Erega inyanduruko y'ibibi vyose ni nambu y'ifaranga, kubera ko ari vyo bishinga. Bamwe barazimiye mu gutukwemera kandi barisutse bonyene mu marushwa menshi. Weho rero muntu w'Imana, rondera ubutungane, ubwitonzi mu vy'Imana, ukwemera, urukundo, ubwiyumanganyi n'ubutekereji. Wamurwana indwano nziza y'ukwemera, ucakire bwa buzima budahera wahamagariwe kandi washingiye intahe ishemeye mu maso y'ivyabona vyinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Mbe ubona nzotinya iki umunsi amagorwa yansagirije? Urwanko nigwanyegeranya kandi rukanca ijya nino. Abanyanka bishimira itunga ryabo, bishimiye umurwi w'ivyo batunze. Hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Umuntu ntashobora kwibohora no guha Imana igiciro gishoboka kumucungura, naho ubuzima bw'umuntu buri n'agaciro ntangere, ubwo buzima ntibuzobura guhera kagirire. Hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. N'ubu gihagarika umutima n'ujya muntu atunze vyinshi, maze iwe akaba rurangiranwa. Ku munsi warwo ntaca azotekera, ivyo atunze vyose azobisiga hejuru. Hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Agihagaze yarihaya, kuko yagwijije amaronko. Azohamvya ba sekuru muri kwa kuzimu kuzokwama gucura umwiza. Hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Luka.
Muri irya misi Yezu yaragenda mu bisagara no mu mihana yigisha kandi amenyesha inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Bamwe 12 bari kumwe n'abagore bamwe yari yakuyemwo imitima mibi akabakiza n'ubundi bumuga bari inyuma yiwe. Mariya ariwe Madalena yari yakuyemwo amashetani 7, Yohana umugore w'icariho ca Herodi, kandi Suzana n'abandi bagore benshi bama babafashisha ivyabo. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bavukanyi mwese mukunda insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kaze dusangire kuzirikanira ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi igira ya 24 yo mu mwaka. Mu gisomwa ca mbere Paulo mweranda aciye mu ikete yandikiye umukunzi we Timote yatwibukije ko kuyobokera Imana atari kwironderera inyungu, kuko inyanduruko y'ibibi vyose ni nambu y'ifaranga. Bantu b'Imana, ukurondera amafaranga ukugwiza itunga si bibi, kuko mu buzima bwa misi yose turakeneye kwikenura kugira ngo turonke ivyo dufungura, ivyo tunywa, agahuzu ko kwambara n'ibindi vyankenerwa. Turakeneye amahera. Ico Paulo mweranda dukebuye ko no kwirinda kuyagirira inambu. Yatubwiye ati inyanduruko y'ibi vyose ni inambu y'ifaranga. Ijambo inambu y'ifaranga risigura guhahamira, uranduka umutima, gufyura amaso, guta umutwe, ubwoko kubera ifaranga. No kuvuga kandi ukwirukira amaronko mu nzira zose, izishoboka n'izidashoboka, izitunganye n'izidatunganye. Amafaranga mabi nayavuye ku karenganyo, mu bugunge, mu busuma, mu gusesa amaraso, mu buhumbu no mu bindi bitajanye n'amabwirizwa y'Imana. Inyanduruko y'ibibi byose ni nambo y'ifaranga. Bakunzi b'Imana, iyo abasenga, abakorera Imana, abiyeguriye umukama mu ekereziya mu mico itandukanye, eka abayobokera Imana, iyo batwawe n'inambu y'ifaranga, ibintu bica biyangara, ubutumwa bukazingama n'ukwemera kwabo kukabangamirwa. Mu by'ukuri ubuyobokamana nyabwo n'ubwohejwe na mutima mweranda bukabaho kubw'ininahazwa ry'Imana mu ntumbero yo guhahamira itunga ridatituka, aribwo buzima budahera. Nanone umukama wacu Yezu ubwiwe yatwigishije agira ati nimurondere ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibisigaye muzovyongerwa. Tubizirikana tukavyisomera mu nkuru nziza twashikirijwe na Matayo ikigabane ca 6:33. Umutumwa Paulo yatweretse abasenga bironderera inyungu ikibaranga, ukutemera inyigisho twahawe na Kristo, ukwanka inyigisho z'abatumwa, ubwishime, ukurasana amajambo, inzigo, imitongano, ibitutsi, imikeko mibi, impari zidahera. Twovyisomera mu ibaruwa rya mbere Paulo yandikiye Timote ikigabane ca 6 akarongo ka 3 gushika ku 5. Abantu bene abo baragwiriye muri ino si. Niba usanga ukwemera kwabo guhagaze ku bitangaro biboneka gusa, maze ivyo bitangaro bakabikamisha. Ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya barifashe nk'urudandazwa, ugucira imanza abandi mu nyigisho zabo nivyo bibaranga. Benshi mu baje gusenga no mu masengero atandukanye bajanwa no kurondera inyungu ziboneka. Arabarondera amahera, ivyubahiro, tunga ry'umubiri, bibagira kwitunga rihambaye ari ryo ku mutima. Ico dusunitse ubwa mbere kitujana gusenga hobaye kurondera ubumenyi mu vy'Imana, urukundo rw'Imana n'abantu, ukurekurira abandi, akanyamuneza, ubumwe, ubutungane n'ibindi vyiza vy'umutima. Ariko kandi yemwe akari mu mpene niko kari no mu ntama. No muri ekereziya muryango harimwo abantu nk'abakristu bifata nk'abacangero, ubutumwa bwose bakoze bagashaka impembe iboneka, gushika naho bamwe mu bitwa abasuku b'Imana na ekereziya, abashinzwe ubutumwa butandukanye batwagwa nabo nyene na ya nambu y'ifaranga twaherako mu kuzirikana. Abandi bakabura amahoro ngo nuko batagira amahera, abandi bakama bidoga ngo ubuzima bwanse, abandi nabo ubutumwa bahawe n'umukama bakabuhebera mu mpisho ngo nuko babayeho uko batipfuza, bakibagira ko uwabatoye ababona, kandi bakoresheje ingabirano yabahaye
bamuhaye boshobora kororanirwa naho batoronka ivy'umurengera. Baba bibagiye kandi ko umukama wacu atabesha ari mudatana mu ndagano, kuko niwe yivugiye aremesha abamukurikira ati umuntu wese azoheba amazu, bene wabo, bashikiwe, se, nyina, abana canke imirima kw'izina ryanje azobironka incuro 100 kandi atorane ubuzima budahera. Tubisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo dushikirizwa na Matayo kigabane ca 19 umurongo wa 29. Kira noneho ku muntu w'Imana, kuyobokera Imana mukuri, ku mukunzi wa Kristo umukama, igihambaye si ugutunga vyinshi, ikibereye nyabuna ni ukuronka ivyankenerwa bidufasha gukorera Imana. Niho Pawulo mu gisomwa ca mbere yagize ati ukuyobokera Imana kuzanira inyungu uwuzi gukenguruka ico afise. Ntaco twazanye kw'isi kandi ntaco dushobora kuyivanamwo. Turonse ico turya n'ico twifuka biba bimaze. Kete rya mbere Pawulo yandikiye Timote kigabane ca 6 umurongo wa 6 gushika ku 8. Nanone basokuru barayamaze bati amaronko menshi aziba amatwi. N'umwanditsi w'igitabo c'imigani avuga ati uwishimira itunga ryiwe azotembagara. Tubisoma mu gitabo c'imigani kigabane ca 11 umurongo wa 28. Ngiyo rero inyifata ibereye umuntu w'Imana, kubumbwa n'ivyo afise, kurondera ibiciye bugufi, ivyankenerwa, kugira umutima ushima ubworo nk'uko twabizirikanye mu citabirizo c'Izaburi ya 48 tuti hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Uwufise umutima ushima ubworo nubumbwa n'ivyo atunze, nubikenguruka, nuwizigira Imana yo soko ry'ivyiza vyose, nuwemera ko ivyo afise vyose abikesha Imana, agaheza akabigaragaza mu buzima bwa misi yose mu bikorwa biboneka vy'iyobokamana. Uwushima ubworo kandi n'utarazwa ishinga n'ivyo abandi batunze, ntasharike abatunze, akiyakira uko ari kose, yizigira ko umukama azomuha ivyiwe. Umwanditsi w'Izaburi twazirikanye yabitubwiye neza, yavuze ati ntubugihagarika umutima n'urya muntu atunze vyinshi, maze iwe akaba rurangirana. Ku munsi wagwo ntaco azotekera, ivyo atunze vyose azobisiga hejuru. Agihagaze yarihaya kuko yagwijije amaronko, azohamvya abasekuru muri kwa kuzimu kuzokwama gucura umwiza. Zaburi ya 48 umurongo w'17 gushika ku wa 20. Ndanga zarugira. Mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twashikirijwe na Luka, bumvise ko mu gihe umukama yari karagendura ibisagara amenyesha inkuru nziza y'ubwami, ari kumwe na bamwe 12, ngene abagore benshi babagendanira mu kubafashisha ivyabo. Abo bagore botubera akarorero twese, tukamenya gukora mu vyacu ngo dufashe Yezu n'abatumwa biwe mu gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza, haba mu gutanga ibiboneka nk'amafaranga, ibitungwa, ivyimburwa, gukoresha ingufu zacu, gutanga umwanya wacu mu kuremesha no mu gushigikira, dusabira abatumwa Imana iturungikira, haba mu masabamana mu gutanga amashikanwa, icicumi, imperezwa, mu guterera mu kubaka ingoro y'Imana, tutibagiye no gutabara abakene, cane cane barya tutiteze ko hari ico bodusubiriza mu nkoko. Dawe mweranda, esinema yawe yotwigiza kuri nambo y'ifaranga no mwina w'ivyisi, maze ivyiza watugabiye n'ubuyobokamana bwacu tubikoreshe mu kukuninahaza no mu guhahamira itunga nyaryo ari iryo buzima budahera. Tubigusavye twihetse kuri Yezu Kristo umukama wacu. Amen. Bikira Mariya mugabekazi w'abayobokera Imana,